bakunzi Imana ikunda mukayikundira mukaba n'abasangira ngaburo ba Radio Maria ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu ndabaramukije nti nimusangwe inema y'umukama wacu Yezu Kristo urukundo rw'Imana data n'ingabirano za mutima mweranda ngaka kakanya kiravye ingondo aho umukama atuyagira ijambo ryiwe naryo ry'uno musi rihwanye n'itariki 22 mu Kakaro aho Ekleziya yibuka kandi kigina umweranda Maria Madalena ridutumirira kugira urukundo rwinshi rururumba ari narwo rudukiza ibicumuro vyacu vyose ngaha aho dukora iyo ngaburo y'umutima igisoma ca mbere cashwabuwe mu gitabo citiriwe ururirimbo kigabane ca gatatu karongo ka mbere ushaka karongo ka kane a izaburi gusambiriza iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya 63 inkuru nziza nayo niyo twashikirijwe n'umutumwa Yohani kigabane ca 20 karongo ka mbere ushaka karongo ka kabiri ugacusimba ugahera ku karongo k'11 gushika ku karongo ka 18 yaga mukama umusavyi wawe aguteze yombi. Ivyo dusoma mu gitabo c'imvyino mwijoro ryose ndi ku buriri narondeye uwo umutima wanje ukunda ndamurondera ndamubura niho mvuga nti hinge mvyuke ngendagende mu gisagara mu mayira no mu bibuga hose ndondere uwo umutima wanje ukunda naramurondeye ndamubura duhura n'abateramyi bagendura igisagara ndababaza nti mbega mwabonye wa wundi umutima wanje ukunda maze kubarengana gato njambona uwo umutima wanje ukunda ndamufata ntaho nzomurekura iryo ni ijambo ry'umukama. Umutima wanje urakunyotewe mukama mana mfise umutima wanje urakunyotewe mukama mana mfise mana ni wewe mana yanje mpora ndondera kuva mu gitondo ca kare umutima wanje urakunyotewe nanje ndakwifuza muri iyi si ya semigaga itagira ikinyotera umutima wanje urakunyotewe mukama mana mfise niko narakubonye mu ngoro yawe ndihweza ububasha n'ubuninahazwa bwawe niwe urukundo rwawe rwandutira amagara ngashobora kugushimagiza umutima wanje urakunyotewe mukama mana mfise niko nzoguma nguhezagira umwanya ukiriho nzokwayira iminwe izina ryawe niho nzohimba nk'uwagaburiwe imisoso n'ibinure nzoguhaya mpimbarwe no kuguhoza mu kanwa umutima wanje urakunyotewe mukama mana mfise Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twashikirijwe na Yohani umunsi wa mbere w'indwi Maria Magdalena yagiye kumva mu gatondo kare bugihwibiriye araheza abona ko ibuye barikuye kumva yiruka kuraba Simoni Petero na wa mwigishwa Yezu yakunda ababwira ati bakuye umukama mu ruhafu kandi ntituzi iyo bamushize Maria yamara yarahagaze hanze hafi y'uruhafu arira uko yakarize arunama mumva abona abamarayika babiri bambaye ivyera bicaye aho ikiziga ca Yezu cari umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo bamubwira bati mugore urizwa niki arabishura ati kuko batwaye umukama wanje none ntazi iyo bamushize avuze ivyo arahindukira abona Yezu ariko ntiyamenya ko ari Yezu amubwira ati mugore urizwa niki urondera nde agira ngo ni uwashinzwe umurima amwishura ati mugenzi usanga ari wewe wamujanye mbwira aho wamushize ngende kumujana Yezu amusubiza ati Maria urundi arahindukira amubwira mu Giheburayo ati Rabuni no kuvuga ngo mwigisha Yezu amubwira ati ntunte vyutyo kuko ntaraduga kwa data genda ariho kuraba bene wacu ubabwire ko nduze kwa dawe ari we so wanyu ku mana yanje ariyo mana yanyu Maria Magdalena aragenda rero kubwira abigishwa
ati nabonye umukama abiganira n'ivyo yamubwiye. Twakirana urweze dutere impundu kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bakunzi mwakunzwe niyankunze maze ikadukundira kuyikundisha abatayikunda, ndabifurije umunsi mukuru mwiza. No wita umunsi mukuru wabiyizi bose ko ari abacumuzi, ko ari bantantege, ariko bakaba bagamije kubaberanda. Uyu Mariya Madalena twibuka kandi duhimbaza uno munsi araduha ingoga n'umwizero. Ugasanga uyu mugore yahora ari umumaraya karuhariwe ari mwijuru, natwe ntidute ingatari tararenga, ijoro riruguruye. Ariko rero nukumenya umuhamuro waryo, ariko no kwita umukenyuro mu gushika mwijuru, kandi warusanzwe uri umucumuzi. Ijambo ry'Imana twashikirijwe uno munsi gadutomorera ingene urwo rukundo rumeze. Ariko imbere rero ko tahura ido nido cyo nise umuhamuro, twomenya ko uyo mweranda Mariya Madalena tugira amatsiko yo kumenya neza uwo ari we. Kenshi bamwita Mariya vyonyene, twumvise ko na Yezu ariko amwise. None uyo Mariya ni wa wundi Mariya avukana na Marita na Lazaro, yari wa wundi Yezu yakuramo amashetani indwi. Ni Mariya wa wundi yasize amavuta ku birenge vya Yezu i Betaniya. Ico tuzi neza nuko uyu Mariya yaturuka i Magdala, agasagara gatoyi k'abamaraya babigize umwuga, ari naho bamwise Mariya w'i Magdala, ariwe Mariya Madalena. Yaraje kuraba Yezu kandi aja mu bakenyezi bakurikira Yezu n'abatumwa, bakaja barabakenurira. Niwe yari musi y'umusaraba hamwe na Mariya nyina wa Yezu na Yohani na Mariya muka Kleofasi. Uyu kandi yari mu basize amavuta Yezu mu kumushingura. Niwe rero twumvise azinutse umutwenzi aje kurondera Yezu. Aho rero niho hari wa mukenyuro dutegera neza mu kubaberanda, kandi twarabacumuzi. Nuru rukundo rwinshi rururumba kandi rugaserukira mu bikorwa. Urwo rukundo Imana yadukunze narwo natwe tubwirizwa kuyishura. Nugo rururumba nk'abakundana twita abafiance. Nirwo n'igisomwa ca mbere catuyagiye, catanguye kivuga kiti mu buriri bwanje mwijoro narondeye umutima wanje wakunze. Ndiyogira ati mbega ayo majambo ari muri Bibiliya? Iryo ni ijambo ry'Imana. Ego, kandi arakomeye. Hari n'abareshana bahora bagenda gushwabura amajambo babwira umusheri wabo. Ariko rero sinukunuza inkuru twarumvise mu minsi iheze umuhanuzi Ozeya abitomora ati Imana itubwira iti nzokwirehereza ube uwanje imyaka yose. Imvugo iranga urukundo rw'akaramata Imana yadukunze. Niko natwe rero twitezeko niwo mukenyuro udufasha gusa nayo kw'Imana ari rukundo. Na Yohana yavuze ati udakunda ntiyamenye Imana, kuko Imana ni rukundo. Dufate kuri injiri rero umvise no musi uyu Mariya Madalena by'ukuri yafise urwo rukundo. Wibaza umuntu aje wenyene kuruhafu bugwihwibiriye, abandi bose batinye, abagabo n'ababatumwa biyugaranye. Uyu nakaba ari umugore akamena ijoro akaza wenyene. Yarakunda Yezu by'ukuri kandi yaremera n'izo Yezu yari yaravuze ko azozuka. Araje rero kumuraba yibwiye ko bamutwaye, ati nyereka wamushize nahari ikiziga ngende kumujana. Ntiyogira ati kabundi yaribasha ari wenyene yo kwiteruza ikiziga hagishobora. Sinzi ko yagira amakarashishi y'abanonotsi, ariko urukundo yari afitiye Yezu rwamutumye ashika kuri iyo ntambwe. Ati nahari ikiziga nyereka wamushizije kumujana mbampereza. Hamenyeye ko ari Yezu, amwumvise mwijwi naho yaciye acakira aragumya ati ubuho ndakwiboneye ntunjana. No Yezu arinze kumusaba ati ntunte vyutyo kuko ntaduga kwa data. Njutiza umuti n'umutima uzira ubuti n'ubutindi, ngongera dushimikire kuri urwo rukundo nise umuhamuro canke umukenyuro wo gushika mwijuru. Erega burya izodushikana mwijuru cyo kutagira ibicumuro. Mbega udacumura burya ninde tudahendanye? Uri kuri iyi si ubaho
ubona ivyo ubona, wumva ivyo wumva, unangiriye ukunangiriye. Ariko rero ngotera umukwabu akagenda mw'ijuru, ati umuntu wese azi ko yigeze gucumura hanze imijyo sigara rigaragara, burya hosigara yo bake. Burya nko mu gusohoka utangura Petero, umuntu yamenje akihakana Yesu gatatu kose. Ucakurira na Paulo mweranda, umuntu yari yamaze abakristo aja kubafungisha akabahama. Eka na Agostino burya ntiyosigarayo ko atarahinduka, yarakubagana. Biravyara n'umuhungu yitwa Deodato, eka na Tomasi w'Aquino. Nari gihanganye yavuze amajambo akomeye isaka ibintu geranda, agategera ibintu birufasha kunywana n'Imana by'ukuri. Tubiyako yarifitiye akayabagu, hageze gufungura ibiti vyaruma n'ibindi bigakaba, inyana zigatabanyina. Mvuze abo gusa, ariko hari n'abandi bari mw'ijuru ariko bari baracumuye nabo nyene, kuko berekanye urukundo rwinshi. Kumwe Yezu abivuga abwira Simoni, haje umugore akamusiga amavuta ku birenge vyaza bihanaguza n'imishatsi yiwe, ati ibicumuro vyiwe vyinshi biragira ibikigongwe, ko yerekanye urukundo rwinshi. Urwo rukundo niko na Petero yemeje icese, ati Mukama urazi vyose, urazi neza ko ngukunda. Gushika naho mbere yanamupfiriye akabambwa, umuti baburabishije hasi. Na Paulo yarahavuye maze guhinduka, aravuga ashimitse ati mbega ni giki kizodukura ku rukundo rwa Kristo? Ni inkota, amakuba, inzara, eka ati nta na kimwe. Mu nyuma arandika Abanyakorenti ati naho novuga indimi zose z'abantu n'iz'abamarayika, ngatanga izanje vyose, ngita mu muriro ngasha ntafise urukundo, naco noba amaze. Nyaguhoraho ngundira nsozerere kuri aya majambo nyene Paulo yavuze, ndayerekeza kuri twebwe. Naho woba musenyeri, ukaba patiri, umubikira, ukaba umufurere, ukaba muyobozi abakristu b'imbere, umenyesha Mana, umusangizi, umuririmbyi, twarabuze na Efizio kuko babiharaye kubivuga, utagira urukundo nka wa wundi niho vyo. Muri iyi minsi mu Burundi turagabana abasavyi b'Imana benshi, abatigwa mu busaseredoti, mu diakoni n'ibice vyabwo, mu bubikira, mu bufurera. Niteka Imana itera ekleziya y'u Burundi byari mugira ngo bishikira ibindi bihugu vyose, hari abatakironka namba, ariko mvunira akagohe abo baronka ayo mabanga meranda. Kandi dushimira Imana abo tubakeza, maze imyaka 33 banyita patiri. Ugiye muri ivyo birori kandi bihimbaye, ukashikira amabanga meranda, utagira urukundo nibure. Nibanya kugira Imana navyo biyonda narayitwaye. Ivyo ndababwiye nanjye nibwira Umukama tuyagira ati nyabuna komera kuri urwo rukundo rugufashe gutera intambwe mu bweranda. Urwo rukundo burya ni igihanaguzo gifuta ibicumuro vyacu. Kera bandika ko kigura bakaza barahanagura, hanabandikisha n'ikeyo bakaja barafuta, nako bita gome kandi bita encre correcteur. Urwo rukundo niko rukora. Uyu mweranda rero Mariya Magdalena nogira ndi iyo ndayirayeko, kandi yacitse n'umutumwa w'abatumwa. Natubere mu ngoro, natugira urukundo rukomeye rwinshi, ariko rufunguruzo pasipara tugugurura ijuru. Narudusabire aduhe n'umuhezagiro utsindagiye, ndabashikirize n'amaboko yombi ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Amen.